Reka dusangire amajambo y'Imana. Numvise nabonye imigwi itari mikeyi y'abaririmbyi kandi n'igikorwa cyo kuririmba ciza. Mbega kuririmba no kugira iki? Ni igikorwa citwa gute hagati y'umuntu n'Imana? Urabona, hariho gusigura, hariho kwigisha, hariho gusuhuza abagwaye n'ibindi byinshi cyane, kwakira abashitsi, kwigisha abana, ni byinshi ntawo bidondagura ngo biheze. None kuririmba basi bimarira iki Imana? Cyo gihugu uri kurakora wibaza ko kimariye iki Imana? Muko tuja gusoma igituma mbajije gutyo, haraho umuntu azakavuga ati jewe ndagomba kuririmba. Uti neza cyane, none wewe warahamagawe n'Imana. Ati jewe yabaririmbye ndaryoherwa, none rero ngomba kuba mu bandi. None ugomba kuba mu bandi, ikindi ugomba gusakuza, ugomba kuba mu bandi ngugira iki? Ndirimbe. None uzo buri kurakora iki? Ni kuririmba gusa? Harambere mweko mwaharenganye ndabirengane, harabwira ati jewe gituma no ririmba, nige nari mwisi nararirimba, nige nari mwidindiri niri nahoramwe nahora ndirimba narabikunda, n'ubu rero ndumva ndabikunda. None igikorwa cyo kuririmba kimari iki Imana? Munyishure ko tugikunda tukaba tugikora, kimari iki Imana? Nyishura. Hadupfa kuririmba kimari iki Imana mwebwe? Iranezerwa mweho ngo bayitazira ikinezerwa mweho nuko yicubahiro namwe ego bizana abantu batarebeke ku Mana. Namwe kirategura imitima kwa basezariya. Abari ko arasenga ni byinshi cyane birimwo, mugabo twifashishemwo kimwe muri byinshi. Dusome igitabo ca mbere c'Ingoma, igice ca 16 umurongo wa 23 no wa 24. Ku bafise Bibiliya yari hasanzwe batararonka iyi nshasha yahinguwe neza, ni nomero hepfo ku rupapuro 474. Cumi na gatandatu igice umurongo wa 23 no wa 24. Dusome. Yemwe abari mwisi mwese muririmbire Uhoraho, mumenyekanishe agakiza kiwe uko bukeye, mwamamaze mu mahanga ubwiza bwiwe.
n'ibikorwa bitangaje yakoze mu vyamamaze mu moko yose. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Twasenze Imana kandi Imana yatwumvise. Turagomba kuvuga iki kintu umuririmbyi yategerezwa kumenya. Twebwe abaririmbyi ntidukora ibikorwa bimeze nka biriya bindi. Reka mvuge, bariya bigisha mu gatondo no kumenyekana benshi ntibazwi, ishengero ntiribazi kuko ryinjira bahejeje. Aho imbere haraho umuntu ashobora kumara n'iyinga n'amayinga abiri n'ukwezi mutigeze mumwumva. Mugabo mwebwe atari umuntu yagwaye canke yacumuye, ni bibiri, yagwaye canke yacumuye, mwamako naho mwohera ngira sinzi imisi mwinjira. Twebwe hari iwacu no guhera ku wa kabiri, ku wa kane, yatarindwi y'uruhimbi, ku wa gatandatu no ku musi w'Imana. Uwishoboye aratonda, kandi iyo korale uwo muntu mvuge muri Rudende iyo agiye ataririmbye umutsi uraranda, bamugiriye nabi, yarakwiye kugenda akoze. Igikorwa c'umuririmbyi no kumenyekanisha Imana, kwerekana Imana, kumenyekanisha Imana. Murongozi wanyu Pastor Apollinaire naho iyo mbaye ruguru nawe akaba ruguru, dushobora kumbure kumva imisiyoni ari nk'imwe iyo tubaye turi ruguru mu gihugu. Uwo mubaza ahantu natsinda ruguru ntahazi, kandi nawe nyene yagiye ahitwa mu miryango ntaho nzi. We yoza muhira atari no mu gisagara, ntashobora kuza muri uwo muryango ngo yimenyekanishe, ngo abwire abantu ngo harero jewe nitwa Pasiteri Ntuzeye, uyu umupasiteri ngo turakundana turagendana. Ntibikunda ivyo bintu kubera ndahazwi. Mugabo jewe ndamuzi, ni jewe ndamumenyekanisha muri uwo muryango, nkanamuvugira n'ivyo atibaza ko jewe nova. Uwe atoshobora kunivugira, mugabo jewe nkabimuvugira ko ndamuzi. Imana wewe na jewe nk'abahamagawe kuririmba ariko kuyikorera, ariko muravuga ico twahamagariwe nukumenyekanisha Imana. Uyu mwanditsi we Pasiteri Bodwe areka arambwira ati raba abantu ngene tari bake mu buryo ati nako ryashengero ryo hagati mu ndwi ringana n'abaririmbyi bonga, ndazi ko ejo bazoba ari benshi cyane mu Mana, mu kugomba kw'Imana. Uyu mwanditsi avuga ngo yemwe ababa mwisi mwese. Kubwiwe yagomba ko abantu bose bari mwisi boba baririmbyi, bo kuririmba iki? Bakaririmbira Imana, bamenyekanisha ibikorwa, bamenyekanisha agakiza kiwe. Muko twinjira aho rero tubanze tubangire. Ndagarutse ino, sinshobora kumenyekanisha uyu muntu mu muryango wacu ntamuzi, ntibikunda. Mbanza kumumenya, nkabona kuza kumumenyekanisha ndamubwira abandi. Ntidushobora kumenyekanisha Imana mu gihe tutarayimenya, ntibikunda. Ehe ducisha amaso muri Bibiliya. Ikibanza duhere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 16, tuza kugaruka aha ariko tubanze dusome ibice bike hano. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 16, dusome umurongo wa 15.
n'uwa 16. Arababaza atariko mweho mugira ngo ndinde. Simoni Petero aramwishura aturi Kristo umwana w'Imana nzima. Aleluya. Yesu nashimwe. Ehumviriza, muri iki kiganiro cabaye hagati ya Yesu n'izi ntumwa, ntabwo yarashize umutima kwibaza uko abantu bamuvuga. Sico yaratumbereye namba. Intumbero yiwe yagomba ngo ababigishwa bazosigarana ibikorwa, bazosigara baramukorera mu gishingo ciwe, yumve ko bazosigara barakorera bamuzi uwariwe. Ubundi bariya yabaza ngo mwumva, abandi bagira ngo ndinde iyo mugenda, ntaco bitwaye. Yari nk'urwinjizo canke intangamarara aciyemo kugira ngo ashikire ubo yumve uko nabo batahura uko ari, uko bamuzi. Mumva ngo abantu bagira ngo ndinde, baratanga umuntu wese ivyo yumvise uko bamuvuga. Iyo abari ivyo yarondera yacagarukirizaho, acagira intambo kigira kabiri. Uretse abo bandi mwumvise uko bamvuga, ego baramenye canke ntibamenye, mweho mugira ngo ndinde, kugira ngo baze bamukorere bamuzi. Ntibaze bakoma ngo hari umuntu twamanye yarameze ukunuku, abantu bavuga ngo nuyu, natwe yarinze agenda tutaramenya izina ryiwe ry'ukuri, kuko bamwe bagira ngo numuvugishwa n'Imana, abandi ngo ni Eliya, abandi ngo ni Yohana. Mugabo mweho ko mugire muzosigara mu bikorwa byanje, muvuga ko ndinde. Umwe muri bo jewe ndabitegereje, biza kuba vyo bitabavyo ngire mvuge. Ego vuga. Egaro muratinya kuvuga ibiri vyo agira ngo sivyo. Hari n'umuntu yitamwe akavuga ibitari vyo agira ngo nivyo. Ati jewe ndakwitegereje mbona kuri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu nashimwe. Ngo acaramubwira ati Simoni mwene Yona, ni Imana ni data biguhishuriye. Kubw'ivyo rero urumuhirwe. Urumuhirwe kuki? Kuko umenye uwaguhamagaye, umenye uzogusigarana igikorwa, umenye uzokugerera. Urumuhirwe. Ntidushobora kumenyekanisha Imana tutabanje kuyimenya. Icete ca kabiri arandikiye Timoteyo igice ca mbere umurongo wa 11 n'uwa 12. Icete ca kabiri arandikiye Timoteyo igice ca mbere umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Ubwo butumwa nabushiriweho kuba umuvuzi wabwo n'intumwa n'umwigisha, nico gituma kandi mbabazwa ntya, yamara ntibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye kandi nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa musi. Amina. Pawulo avuga ngo ndazi neza uwo nizeye. Sibihurugutwi, sumugwi, sinizeye umugwi, sindi mu mugwi. Oya. Erega abantu bazoja mu ijuru bazoba bakuwe mu migwi. Erega ntibazohamagara imigwi. Uyu mukozi w'Imana mbonye yegeranya ababwira abagabo, abakenyezi, abaragura umutanga, ugwaruka, ya kabiri, iya mbere, kaminuza na hehe. Ntigeze hamagara umuntu umwe. Mugabo hariya iyo turiko turaja, igituma umuntu yarakwiye kumukorera muzi. Aha Pawulo ntavuga ngo kuko twe nawe Timoteyo jewe ndazi uwo twizeye. Yarivuze ndazi jewe kubinyerekeye uwo nizeye. Mu mugwi turashobora kuvugira hamwe, mugabo kandi nubwo turiko turavugira hamwe, Imana iravye igasanga harimwo
abariko barayimenyekanisha uko bayimenye n'abariko baravuga ivyo bumva nabandi kujya kwikorasi ikorasi baratera abandi bagira gute kandi nta gihe na kimwe habaye aho batera imvyino canke indirimbo hama hari abatera n'abagira gute erega muzosanga ikindi gihe ntavyo ndabipfuriza muzobona abantu baraba kwitabira kandi umuntu wo kwitabira ni uzamubwira ngo koma amashi mengo ni waryosha ibirori Timoteyo ndazi uwo nizeye ni naco gituma mbabazwa ntya muri ubutumwa mvuga ndababara hari bindusha mugabo konzi uwo nizeye uwashobora kunzigamira n'ikibitsanyo kugeza wa munsi kweza kuzoseruka ku mwami wacu ndazi uwo muntu numwizigirwa ariko jewe simva gukora ndazi uwo nizeye Paulo yavuga rero uwazi apana yumvise muraza abasore bibiri tubarira ngo bagiye gusenda imwemu mbi bakavuga bati mw'izina rya Yesu wa mwemu mbi we umuvemwo izo mwemu mbi zitego n'ivyivyo muvuga turavyumva mbega ko muvuga ni mw'izina ryandi ni mw'izina rya Yesu muzi oya umwe Paulo avuga none uwo abandi bavuga niwe yo gutabara oya uwo mubizi na nyimwo yaguhamagaye ndazi uwo nizeye ndi kurira ijambo turagomba kumenyekanisha Imana ariko sico kibanza muko tuza kuvuga ngo Imana yankibi ikunda ibi ko twabimenye mbega ivyikunda duhura navyo duhuza navyo ivyo yanka tubwira abantu kuko turatubwira abandi ngo nimukunda ibi nivyo Imana ikunda kuko turayizi nimwabibi nivyo Imana yanka kuko turabizi kandi ivyo biroroshe mu ndirimbo mugabo tubanze turabe mbega ko tugomba kuyimenyekanisha ubwa mbere twarayimenye reka ngarukire muri kicete ca Bifilipi dusubire muri rya jambo 3:10 ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe umunyenga wiwe imibabaro yego dusubiremo ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe nshushanywe n'urupfu rwiwe amina umviriza bene data bakozi b'Imana baririmbyi kugira ngo tumenyekanishe niyo ntumbero y'Imana kuguhamagara ngo uririmbe no kugira ngo umenyekanishe Imana iyo ariyo agakiza akariko ububasha bwiwe ubwo aribwo ubishize mu ndirimbo biraryoha abantu bavyakira vuba mwabivuze ngo bishikana benshi kugakiza nivyo ariko intumbero y'Imana kuri twebwe intumbero kuririmba ntimuvyibagire no kugira ngo tumenyekanishe Imana yacu ntidushobora yo kuyimenyekanisha tutayimenye hano Paulo murazosoma murabe kugira ngo agere kuri ugo rugezo rwo kuvuga ngo ndamumenye harahavuga ngo ibintu byose narabihomvye aha nyene aravuga ngo kugira ngo ndamumenye ibintu ivyambere inyungu nasanze ndavyumvira nk'ishano ivyatuma umengo nomenyekana erega inyungu ishira umuntu hejuru erega inyungu ishira umuntu ahabona
mugabo avuga ngo ivyatuma ivyahora bimbera inyungu kubw'uwo narabihomvye, kubw'uwo navyumvire nk'ishano, kugira ngo ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe. Yesu nashimwe. Aha rero niho duca twinjira muri rya jambo twabona uyu mukozi w'Imana yanditse avuga kwikorwa c'umuntu w'Imana c'umuririmbyi, umukozi w'Imana nkanje nkawe nukumenyekanisha Imana. Ntiwahamagawe ngo haryoherwe wewe, oya. Ntiwahamagawe ngo hamenyekane wewe, oya. Ntiwahamagawe ngo uririmbe hamenyekane Nyakabiga, oya. Ntiwahamagawe ngo haririmbe wewe hamenyekane korari urimwo, oya. Nukuvuga wahamagawe ngo uririmbe kaminuza, ntimwahamagawe ngo muririmbe hamenyekane kaminuza, oya. Hamenyekane Imana. Haleluya. Hamenyekane inde? Imana. Icete ca mbere ca Petero 2:9. Icete ca mbere ca Petero igice 2:9. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga risarite ryera, abantu bashiriweho kuba inyungu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Yesu nahabwa icubahiro. Umviriza, aba bantu bahamagawe, Bibiri tubariye ngo abo bantu bashiriweho kuba inyungu yiharije, abantu bamenyekanisha Imana. Imana nta wundi basangiye uwo muntu ni Imana. Bibiri tubwiye ngo n'abantu Imana yiharije, nukuvuga Imana uwo muntu ntibamusangiye na Satani, iramwiharije. Kurya nawe ufise impuzu wiharije, urafise ibintu wiharije gwawe. Abo bantu rengo bashiriweho gukwiza ishimwe riyaduhamagaye, iyadukuye mu mwiza ikadushira mu muco utangaje. Ishimwe abaririmbyi, umuririmbyi yashiriwe kuririmba avugaga n'Imana ari nziza. Haleluya. Ivy'Imana itaza kwivugira yabihaye abaririmbyi ngo babivuge mu gishingo c'Ivy'Imana yo kwivugiye. Iriya ndirimbo yo mu Kirundi y'amajana 346 ujya muririmbyi yavuze ngo twebwe abakirindo mw'isi n'abera bo mw'ijuru dufatanirije hamwe gutazira Uhoraho. Haleluya. Turaririmba ino, kandi nitwarangiza urugendo rwacu amahoro tuzogororerwa. Kubera iki? Bariya dufadikanije bo mw'ijuru nta kibagoye. Eka rimwe nigeze kuvuga muri iyi ntambara tugwana y'imhemu, nimba hari intambara igoye bashagira ngo ndi mu ntambara y'imhemu, aho urazi yariyo. Iyumvire kugwana n'umugabo akwanka kandi akomeye, kandi mukagwana we wakubona ariko utamubona. Iyumvire aho hantu, kandi murabona bo vyagwanye kubera batamubonye. Iyo batatabaje Yesu n'ingoga, batatabaje Yesu n'ingoga, uwo mugwanyi n'inkozi y'ikibi muzobere mu gitabo c'abami. Umwami yitwa Zedekiya, kandi si wenyene, na Samusoni aho baca bahera. Iyo afashwe ntatabaze n'ingoga mw'ijuru ngo bamutabare, kuko mw'ijuru Yesu nawe n'uw'imhemu, n'uwatugwanya n'uw'imhemu. Iyo rero umuhamagaye wowe uvuyemwo, Mana ntabara ntavyo noshobora. Uriya Zedekiya muzorabe bamutwaye ku ncuro igira 3.
mu kinyagogira gatatu ico bahereyeko kugira ngo ntazasubire gucutsa itwe bamunogoye amaso na Samusoni ko bamugize. Iyo rero iyo muri yo ntambara y'imwe mutaravye neza ikintu ca mbere Satana kunogora n'amaso yo kubona iyo uri kuraja, n'amaso yo kubona gakiza, n'amaso yo kubona Yesu yaguhamagaye ugacubaho uri mpumyi. Uwo muntu tugwana tutabona akatugwanya tubona nanone ntitwaramba. Aha ntitwaramba ni mwizina rya Yesu. Erega si muri twebwe ni mwizina rya Yesu. Ukazobona uraniganye muri iryo zina uruhimbi rukaba ukarujako ugasubira ukagwana n'ivyo utabona mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Ngusinzire Yesu akaja muri yo ntambara yawe ukandabura keye uruhimbi rukaza buhoro 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 tuba twumva inzambi ivuze teko nta bundi buhinga. Twahamagariwe gukwiza ishimwe ry'iyaduhamagaye tuyivuge neza. Ngo yemwe abavuga inkuru mbi igihugu c'Isiyoni ivyo mwita mananiza bishobokera abandi. Twahamagariwe kumenyekanisha iyo Mana ubwiza bwayo ahibaye abayikoreye neza ingororano zabo kandi ivyo turirimba biriho. Gukwiza ishimwe muri uko kumenyekanisha Imana hari kidufasha. Ntitubwira Imana ivyo, ntitubwira abantu ivyo mu miryango yacu, ntitubwira abantu ivyo dutunze, ntitubwira abantu nka vya bindi wa mugabo yadondagura ingeni wamerewe neza agava ihereza agasanga ari ku giti. Hamani ngene yadondagura karavuga ngene hariya ngene wa mwami kazi mushasha mufashe neza Esiteri ahaje nta wundi dusangira, nta wundi basangira n'umwe amatari jewe n'ubu bantumiye. Yari karavuga ivy'iwiwe byari ivy'Imana, reka byari ivy'iwiwe kandi garaho umuntu yari karavuga ivy'iwiwe yibaza ngo uko yumva bimunezera ngo n'abandi ni mwenu. Eka uravuga ivy'Imana gusa ibyawe uribarira. None si ubizi, none uziye ko tuvuga ibyacu no kubesha dushiramwe haki ivy'Imana ubibeshemwo bici guhinyuza kiteka ko sukuri kuri nguko ijambo ry'Imana niko rivuga mwenu. Ntitubarira abantu ivy'iwacu ngo jewe wewe nde umwuka w'umubiri ima. Ntitubarira abantu ivy'iwacu. Mwabaririmbyi ntidushiramwe amajambo y'iwacu n'amajambo y'Imana tubarira abantu mu kumenyekanisha iyo Mana. Ehumviriza cete ca kabiri ca Bikorino 4 ku murongo wa 5. Uwo mfasha n'umurongo umwe kandi umurongo wa 5 cete ca kabiri Bikorino igice ka n'umurongo ugira 5. Ni cete ca Bikorinto igice ca 4 ku murongo wa 5 havuga ngo kuko tutigisha abantu ivyacu ariko tubigisha ivya Kristo Yesu kuko ari we mwami natwe uyo turabashumba banyu ku bwa Kristo Yesu. Nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Murakoze cyane. Umviriza muri uko kumenyekanisha Kristo kugira ngo bifata imitima y'abantu. Ntituvuga ivy'iwacu, ntitubwira abantu ivyakahise, ubutunzi dufise, amashure twize, iyo tuvuka, icubahiro dufise. Oya, sivyo. Twigisha abantu ivya Kristo. Haleluya. Uyu mwanditsi Paulo yanditse neza, yavuze ngo kuko
tutigisha abantu ivyacu ariko tubigisha ivya Kristo Yesu ko ari we mwami natwe yuko turabashumba banyu kubwa Yesu. Ndabaza ikibazo gitoya. Mbega yambwiye ko muragenda canke muhagaze ngaha mwebwe abaririmbyi n'ababakirisi umukanya namwe muri bo babakirisi bava baza mukanya batari muri bino bikorwa mwebwe nabo ngira imvugo umwe ngira no cuvugika neza wewe uri ngaha nuriya ataremerwa kuza muri ibi bikorwa atarabihamagarirwa mbega mukuru ninde? Bahava baza mvuge muri bwinshi basi mu bwinshi mwebwe muraha nabajya hava baza mukanya saa 9 bakuru ni bande? Bahava baza none mwebwe muraho naba baraha bakuru ni bande? Ndiko ndibariza mundeke kuko bariya babavuza atariho bari ngomba bariho numve ngene mufata ikintu mwebwe muri ngaho imbere y'amaso yanje naba bari nyuma ibitugu vyanje mbega bakuru ni bande? Sa mwebwe barimwe imigwi ibiri ndababonye mw'imigwi ibiri kuko umwigisha ntashoka atobora umwigisha mwiza arakore kukironderera haraho uvuga ibirivya akagukankamira kugira ngo arabe ko ivyo uvuga uvyemeze uti nuwonyica aharuwo naravye ndamutera igisure nde atoya mwebwe ni mwebwe bakuru nta gushiguza kurimwo kubera iki none ntimwemera ko abarabakozi none abakozi bande none umukozi na shebuja mukuru ninde? Nico niko ndababwire rega bariya bahava baza ntugire ubwoba ni bashobuja. Hari jambo nkunze kuvuga bakozi Imana bahano iyo umuntu ari karategura repetition hari iwanyu mukandida wa korale hamwe bamumaje nk'umwaka ategura aravuga ati jewe sinico bampora uti kubera iki ntibaranyemerera kuririmba Jesse ndaririmbira Imana turaririmbira Imana ngwe none iyo ugiye hariya muri korale hariya mutegurira batanguye repetition uhora uririmbamwe atego none hagiye uri kuraririmbira nde? Ndubona iyi minota 3 yo ngaha iyi kandi hariya ashaka kumara n'amasaha 2 baririmba basenga nabiragahera mugabo ko ataraza ngo ngaha nukuvuga ngo akorere bashebuja bamubone ntararirimba ariko mwijuru barazi ko ari umuririmbyi none hamwe Imana yo muhamagara cyane nzambi kavuga akiri muri repetition mbega mu bakoreye Imana baririmba yogererwamwo oya ngira ntiyogererwamwo atigeze ahagarara ngaha nitubarira abantu ivyacu tubabarira ivya Kristo ivyacu iyo bikorokeyemwo ntituba tukimenyekanishije Imana iyo ariyo. Hanyuma twongere ko duce tuharengana mu cete c'abikorosayi igice ca mbere umurongo wa 27 agaruke mwarimu adusomera umurongo wa 27 n'uwa 28 igice ca mbere c'icete parandikiye abikorosayi
igice ca mbere ku murongo wa 27 n'uwa 28 havuga ngo abimana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iribanga rivugwa mu banyamahanga niryo Kristo ari muri mwebwe ibyizigiro byo kuzoronka ubwiza natwe niwe twamamaza duhanura umuntu wese twigishije umuntu wese ubwenge bwose ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguriwe muri Kristo. Haleluya. Yashimwe cyane. Haleluya. Umviriza uwo niwe twamamaza. Iyo umuntu adakoze ivyo aca yiyamamaza wenyine akagomba kumenyekana mu gishingo cyo ko homenyekanye umwe yamuhamagara muri za ndirimbo twamamaza uwo ngo twigishisha ubwenge umuntu wese kugira ngo tuze dushikirize Kristo umuntu ahingu. Nukuvuga izo ndirimbo ni nko mwihinguriro. Urabona umusiguzi ariko arasigura harashobora kuzamwe amajambo agumye ukazobona abantu mu maso bameze nk'abantu birabuye. Mugabo ziriya ndirimbo naho ushiramwe amajambo agumye kubera ari indirimbo umuntu aguma yumva biryoshe. Mu gikorane ca Mose ca wa muzungu ngaha hakujya mu Kamenge yarinde bonke mu gikorane ca bonke bari abantu baturirimbisha harimwe abamama bamwe. Hanyuma rero kubera basana begeranije ya madini yose ngaha mu gisagara ca Bujumbura, iyo rero karateri ikorasi yavuga ngo ataware abantu batari bwabeyo, byari ibirori bikomeye. Yari yaragwiriye uwo mugore akaba munini, iyo yivugira ari kuri podium hariya hejuru kuri ziriya mbaho, kandi urumva ibi mwishengero ryacu twasanze indero yaho itubuza gusaragurika. Naho woryoherwa urashobora kuryoherwa mu mutima ariko umubiri ntuvyerekane. Wewe rero ko atacamugarura imbere ko ubutumwa butangura habanza amakorasi. Ayo makorasi nayo uwo yari muri abo bayanima ariko aravuga ataware. Ndugu yangu byari birori. Akanyiganga yari munini ataware. Hari ara mu kibuga baba pagani baza, bamwe bavuye mu Kamenge, bavuye muri Ndomboro, bavuye mu Kinama, ugasanga ariko icyo shimira Imana rero kubera ko ku mutwe igikorane kitakoranijwe nabo muri ivyo nyene abantu baratembagara tukabandura tubajana iyo basengera bafashwe n'impwemu mbi muri ivyo nyene. Haraho rero umuntu usanga neko ndavuga ngo izindi urumva ariko araririmba ariko kandi ubushobozi bw'Imana buriko burakora. Burya indirimbo zasengewe n'abantu w'Imana ataco bapfa n'Imana nizo zigenda zigafata umuntu mu mutima w'umuntu zikawujojanga ubutumwa bucabuza bumarira. Urashobora kutibuka ubutumwa bwatumye umunsi wihana ubwa mbere ingene vyagenze, mugabo ukibuka indirimbo yakoze ku mutima umunsi w'ubwa mbere. Hanizo wibuka utarakizwa wumva zivugwa z'Imana zikagufata ukumva zirakuryohe. Tutarakizwa je ntarakizwa sinduba kendo muri 86 tariki 20 z'ukwezi kwa kane. Hariho umugabo yari kuntahangwa yadandaza amakaseti Viator. Ujya Viator rero aho mu isoko iko niho nakorera muri iyo soko yahiye. Twaragenda turabapagani agaca zishiramo zimwe zo muri Tanzania. Yewe tukumviriza ukavaho wumva umengo urafashe ingingo yo gukizwa mugombo kandi kanyu ugasa uvuye aho ngo bushoboze gwaca buhera kisanga mukagwa nk'abandi. Mugabo ukumva izo maze gukizwa naguma numva ko zari zifise ikimazi kinini kugera aho zimenya ariko utarakizwa. Indirimbo kandi umuntu akubwiye ngo umuntu mwambwira ubutumwa rero igituma bidasa. Indirimbo ndagenda zumviriza zirandyohera. Umubanyi umwe yitwa Bagora yari umujene mu Kibenga
yahavuye ahwera ndamuvuza izina nta ngorane yiwe yarahwereye ari umujenama mu Kibenga dukorana mu isoko rero mwene umuhungu umwe twagenda nawe umugenzi ari murumuna wangu ari maherutse kutuva mu Erekimasi murumuna we aragonga n'ikinga aca kubitaka hasi bamujanye kuri pensereja barondera amahera barayabura bamuvuza ko kumba yo rafise yashize munsi y'imatera ahwereye baca barayabona hanyuma rero baca baraza abantu twabana twari usangiye akazi baca baraza muri ville aho twarakorana uzana umusada bijya abapagani bagira uzana umusada 20, 50, 30, 10 ayo umuntu arose batoza bashikiriwe bagora yitwa bagora Antoine ngo duhe umusada acakora mu mufuko muri portemo nakuramwe akagodomo nagira mwenuko ngo mugo mu musada ngo raba yarakijijwe akura inoti y'itanu ndayabona ngo raba yarakijijwe ngo naze ngo muri ko ngo mutabariki ngo nuguta yarara ngo raba yarakijijwe naramwanse kuko naravyumvise ngo raba yarakijijwe ngo raba yarakijijwe abo bagesera ataco bababara ngo raba yarakijijwe umuntu babuze umuntu ngo raba yarakijijwe mugabo nkumva umengo n'umuntu aguma vyatsa uko ngene ngo raba yarakijijwe ngo raba yarakijijwe kumba umuntu atakijijwe ni yapfuye ntibiheze ngo raba yarakijijwe nagiye kubimubwira narakijijwe ndiyewe riya jambo wambaye narakwanse mugo ryaragize inkomezi muri jewe urumva uko numva ubutumwa siko nagomba kumva indirimbo zirakuryohera kuko umengo woje mugatamba mugabo kandi zigera kure Imana dutabare twigishisha abantu niko Pawulo ngaha yavuze ubwenge bwose nico gituma muri uko kwigisha muhabwa umwanya mukaririmba mugafata umwanya mukaririmba ni mu buryo bwo kwigisha mumenyekanisha uwo muri izo ndirimbo uwo twizeye ameze atya yankibi n'umunyamahoro haleluya uwo twamamaza nta mafuti yiwe birashobora kungora jewe canke wewe mugabo we yamagororotse ntaruha nadende bukirwa tugaruke rero twavuze ngo rya jambo ryavuze ngo nukumenyekanisha Imana ibikorwa dukora si twebwe tumenyekana ariko nukugira ngo hamenyekane Imana reka turabakarorero ku uyu mwene data yitwa Dawidi mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 17 uriya murongo wa 46 17 igice umurongo wa 46 n'uwa 47 ni 20 garuka mwari 46 na 47 igitabo ca mbere ca Samuel igice ca 17 umurongo wa 46 bavuga ngo uyu munsi yego uhora harakugabuye mu maboko yanje ngira nkwice nguce izosi kandi imivyimba y'ingabo z'abafilisitiya ngira ndayigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba urakoze imbere yako gakwawe niho ndiko ndarondera kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana kandi iri koraniro ryose rimenye yuko uhoraho adakirisha inkota canke icumu kuko intambara iyo ari yuhoraho kandi niwe agira abagabure mu maboko yacu Yesu nashimwe cyane amen haleluya umviriza mwene data mukozi w'Imana nkanje unyumva umviriza muri iyi ntambara cyari gahogwa c'Imana nkuko nawe kandi Dawidi murazi neza ko yari umuririmbyi sivyo yari umuririmbyi ariko uyu munsi ntabwo yari mu ndirimbo oya kandi namwe naho murabaririmbyi ntimubikora byonyene hari nibindi mukora vy'Imana kandi vyiza Dawidi rero muri kwa kuririmba kwiwe agize atya iyi nkuru murayizi yumva Goliath ari karacokora ubu bwoko bw'Imana
iyo vyaciye tuhareke ni kure kugera hazomaramaza guhangana na Goliyati. Hanyuma rero amaze kumuhagarara imbere yamubwiye atumviriza, jewe intumbero yanje y'iyi ntambara kuri wewe no kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari iki. Mwumva iyo ntambara ariyo kumenyekanisha iki? Muravyumva? Kugira ngo isi yose, bavuza amahanga no kuvuga isi yose, apana twebwe abayuda, oya ubwa mbere isi yose imenye. Ntiyavuze ngo isi yose imenye ko Isayi afise umuhungu wakataraboneka, oya isi yose imenye ko abayuda harimwo umwana ahambaye, oya kugira ngo amahanga yose amenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Haleluya. Umurongo wa 47 nawe tubwira ngo kandi kugira ngo n'aba bayuda nabo nyene naho bari ku rugamba aribyo batazi, kugira ngo bamenye kw'Imana idakirisha inkota, bamenye kw'Imana. Haleluya. Vyose baba abayuda baba abanyamahanga muri iyo ntambara hamenyekane Dawidi, hamenyekane nde? Imana. Kandi gana twebwe haraho tugacamwo, erege Imana tuyimenyekanishije nange niki tumenyekanisha, sivyo? Yego. None wikoreye umubindi w'abandi, kibido c'abandi, kazi y'abandi, ukagirirwa umuntu bwo kuyikorera, mukagenda mujanye na nyeneyo. Noneho muyituye nawe ubura twinshi kamura karonka. Kumenyekanisha Imana, gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 3:11-16. Ndiko ndavuga kumenyekanisha Imana. Bakozi b'Imana baririmbyi, ibikorwa dukora n'ivyo kumenyekanisha Imana. 3:16. Gatatu igice, umuntu ahereye ku murongo wa 11 kugera ku 16. Havuga ngo agifashe Petero na Yohana abantu bose biruka kuri bo, bakoranira ku ibaraza ryitwa rya Salomo batangaye cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo b'Abisirayeli, ni iki gitumye mutangazwa n'ibi muduhangiye amaso iki? Nkaho ubushobozi bwacu canke kubaha Imana kwacu arivyo vyatumye arivyo vyaduhaye kumugendesha. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo Mana y'abasogokuruza yashimagije umushumba wayo Yesu, umwe mwebwe mwatanze mukamwihakanira mu maso ya Pilato, amaze kwahukanya urubanza rwo kumurekura. Ariko mweho mwihakana uwera kandi umugororotsi, musaba ko babarekurira umwicanyi wa mukuru w'ubugingo muramwica. Ariko Imana imuzura mu bapfuye. Natwe turi vyabona byo gushingira intahe ivyo. Kandi uwo mubona kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo, iryo zina ryamuhaye inkomezi. Mbere ukwizera
ahawe nawe niko kumukijije rwose imbere yanyu mwese. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Nubwo twoharengana murabona kino gikorwa ca Petero na Yohana baguma bagaruka ko atari bo, naho muduhanga amaso si twebwe. Ingene yizeye uwo nyene ya mana yabasogokuruza ubwa mbere abanjirazura umwe mwege mwari mwihakanye, kandi ingene yizeye uwo nivyo bimuhagurukije. Si twebwe rakuturaba nk'ari twebwe, si Petero si Yohana. Hano Petero ntavuga ngo erega ni jewe namufashe ukuboko ndamukura hasi ndamubwira ngo mwizina rya Yesu haguruka. Oya, siko yavuze. Yerekanye ngo ivyo byose uwabikoze ni nyene kubikora. Twigirwe imbere tuze guhava turangiza amasaha ariko aratwibwira ngo twigire imbere. None rero muri ico gikorwa cyo kumenyekanisha Imana, umuririmbyi hari ivyo ategerezwa kwirinda. Hari ibyo ategerezwa kwirinda, tuvuge nka bibiri hanyuma dushike ku nsozero. Icambere ategerezwa kwirinda gukora ngo ashimwe n'abantu. N'amajambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 5 umurongo wa 41. Numurongo nisomera ni mugufi cyane. Handitse ngo singomba gushimwa n'abantu. Ubuhetse singomba gushimwa n'abantu. Andi paravuga ngo yaba ari shima ry'abantu ndondera simba ni muri iminyororo ndimwo. Ivyo bintu ateza kuvyirinda, kuvuga ngo iyo ataba jewe, kuvuga ngo jewe, twebwe, ijwi ryanje. Oya, ngo we wabiryoheje nani? Ngwego kweri. Ya, hari umusiguzi umwe ngira ni mukimwibuka mwebwe, ariko bamwe bari bamaze gukizwa nta myaka nk'imyaka 20 n'ingahe ni yaciye. Umunsi umwe aradusiguriye biraryoha, acara tubwira tumviriza rero ati haguruka. Duca turahaguruka, hari mu kibenga. Ngwicara, duca turicara. Kandi namwebwe nagira ngo haguruka muca muhaguruka. Yicara, duca turicara. Ngo nabafashe. Wewe udufata. Yari shetani amugiriye nabi. Ngo nabafashe ngo boss. Ngo mvuga nti icara mukicara, haguruka mugahaguruka. Yamwe mumbishira duga. Tumunsi umwe nigiye gusigura hanaka. Tiye gusigura hanaka atabantu jambo ry'Imana rirabafata ati bose baraca bugufi. Ati maduhuye n'umuntu sindakuvuga izina ryo muntu uko ndazi muramutse. Ngo ati duhuye n'umuntu ngo niko sha nguragakodesha hari uvuye nikangiranye n'igitarama. Uragakodesha igitarama ngo senyene ngo ndagakoze nyine. Ngo ndagakoze nyine. Ngo se shangu ciye wiyemera ngo uragakoze ngo canke se ni Yesu ugakoze. Ngo uvuga ngo ni Yesu ugakoze ngo se ntarajyayo ngo ko atari bwageyo. Uramurondera no munsi. Urarondera yageze. Ageze mu bwifuku. Yego. Kurondera ngo ugira ushimwe n'abantu. Uvuge ngo ni wewe. Mbega huba wewe ni watanguje igikorwa. Inzambi itevye kuvuga. Aha twese hamwe yoteba bazoturondera. Bamwe bazoba bagiye ku mpanda, abandi mu matongo ya ruguru, abandi ahandi, hari abandi. Imani dutabare. Imani dutabare. Paul ari amenyo bangavuze ngo erega naho mumbona hakaba ibyo munshima. Erega si jewe nkiriho. Ni Kristo ariho muri jewe kuko yarangunze. Mbara sije nkiboneka.
naho mbona namwe nuko naragiriwe n'ubuntu isi iri kure yanje ndayitegereje mbona ibamvye kandi kibamvye kiravumwe nayo ndavye ndabambwe kandi ko mbambwe kuri yo ndavumwe twe nayo ndikivume nayo nikivume kuri jewe nitwegerana kubw'ivyo rero sije nkiriho ni Kristo ariho muri jewe mur'ivyo nkanje ni ukiriho canke ni Yesu agaragara Imana dutabare humviriza beneda tuje guheza aya majambo dusomye ni magufi iri jambo rivuze ni Yesu yavuze ngo singomba mu byo ngwanira singombwa gushimwa n'abantu ariko ndagomba gushimwa n'uwandumye none abantu mbega abantu bagushimye baguha iki mwabaga umuntu yobashima mwari wowe uri mwiza aba babimenyereye bari ba mama bashiki bacu mugabo simwe mukijijwe yoga nguri mwiza cyangwa ngo merci none wibaza ngo uko wari umeze agushiriye kwiki mbarira mfasha wambaye neza merci none hari uwo murahana ugira ngo wambaye nabi hika kandi uko bakubyimiye siko wama wambaye kumbe abantu bari byo bahora nivyo bavuga mbegushimwe n'abantu baguhiki nana kimwe none wakoze hewe none nibikivyo hewe uri gitangaza hewe none ucubaco baraguhenze arobwe ngo uri gitangaza ngwego kweri aha urabona aho ugajeje gusumburukwa uzoharenza mu kumanuka reka Yesu amenyekane reka Yesu abari washimwa reka abantu bavuga ngo iyo ataba Yesu wamurebe ngo yataba amaraso ya Yesu gehinomu yari kubiyanje icya kabiri umuntu akwiye kwirinda kiri mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye abikorindo igice 6 umurongo ugira 3 ni mugufi nawo ndawusome ico dukwiye kwirinda twebwe tumenyekanisha Imana ubwa mbere dutegeza kwirinda gukora ngo dushimwe n'abantu icya kabiri dutegezwa kwirinda bituzanira ingorane mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye abikorindo igice cya 6 umurongo ugira 3 kandi ntitugira ico tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe kugira ngo kugabura ivy'Imana kwacu ni kugawe turirinda kuzana ikintu gitsitaza mu gikorwa ibi bintu twasanze ishengero ritemera mu ndero y'ishengero hariho abantu mugose ngaha ariko hariho abantu ibintu haje ikintu umuntu umwe akakiza ntuzobe urufatiro cyangwa umushinge wo kuzana ibintu bitari byiza ngo barabire kuri wewe usanga abantu bagize ingorane twebwe ino burya turabona ariko ntituraba kure cyane oya cyo gituma mufise abarongozi banyu mu makorali ajya n'amaso y'abarongozi iyo rero umwe agize intege ntagira mw'uruntu ubwo runtu umurongozi ntarubone wa korali ino ho ntibashotse babibona mwebwe murazi kurabana muca mubibona iyo mwabibonye no mugahora ejo haca haza umuntu ati bya bintu rero barabirekuye najewe niba batatu bane abantu bazogora guhanura kandi umutwe intumbero yabaye wa muntu umwe yazana ingorane muri abo bantu nituzana ikintu gisitaza umunsi umwe uwo nabonye muga ngo mvuga ntakiri mu ishengero araguye kandi yarambabaje yari umwana wo mwigeme hari ukuntu hari bikorane mwene uku twebwe barateranya imigwi abarongozi nk'imigwi 3 ikaciba kugira ngo bagabanye umwanya hamara uwo mugwi nije naye ndawujejwe ndavye uwo muntu nsanga umunwa kajya kantu mona nitwe tukamana twe turino kagira ngo umunwa sanga ugira amadanje kurya nyene hanyuma ndamuhamagara ntingwa hano duhejeje repetition ntingwa hano tuje nyuma y'iriya nzu y'ububwiriza twayigirira muri iriya nzu yari magaze ya Wisdom School ningwa hano
ibi bintu byo ku munwa nibiki arambara tumviriza n'abantu babikubariye canke nivyo wiboneye Jesse nkorera ku rusaku ndakubeshaye none sigende kwiyambagariye ati nivyo acambara tumviriza imvo muci umunwa urasaduka muri iyo mvo rero kugira ngo nkingire umunwa ndafise utwo nsiga twitwa kunuku ku munwa namubarana ikibondo umviriza rero ni bibiri gukorera Imana n'ukwiyanka kwari ukwiyanka rero ugende uhitemwe ibintu bibiri ubanze ukurikirana uwo munwa wawe ntushaka kwirikirana umunwa n'igikorwa c'Imana ni kuko baduhaye indirimbo nta mwanya baduha wo kubanza gusobanura abantu iyo baba uduha wari kugumamo ngacangwa ni shengero badatabuja tugire turirimbe uyu ntimuze kumuraba ingorane afise umunwa umutera ingorane none ko ntaza kubivuga hako batogenda bakomeretse mbega no muri ba bakozi b'Imana bari imbere yacu bamaze kurya eheteka tuguhombe wewe bangira yego yaravyumvise arabangira igihe carageze mbwa atari ivyo haragira ko ivyo bikorwa bimunanira aragenda kandi ukazobona ndakivuge ngende kuko sinzoguma ngaha ukabona umuntu agoye muramusengera ariko ku nsodero nta muntu muzomukuramo ntimuze gito bakozi b'Imana jewe ndi umuntu umwe aharimwo bamwe banzi nari narose Imana yo mwijuru ikamfasha mu ntege nke zanje haje umuntu agwaye ibisigo Imana ikamfasha mu ntege nke zanje bikagenda mugabo abo bantu twagwana n'ibisigo vyabo nimba bari jana nta batanu babandanije kandi barakira ugasanga yaje kwa muganga kurondera gukira ivyo bisigo atereka araja mwijuru haraho usanga umuntu ari mu gikorwa ari ntumwa ya Satani yo kugwanya igikorwa c'Imana kandi uyo none uzomubwirwa niki nubona ushiraha agashiraha ntuzumwirukane aziyirukana wenyene azicako abo babaho mu ngero zose tuze guheza kutazana ikintu gisitaza na kimwe kugira ngo kugabura ivy'Imana kwacu kwamamaza Yesu ntibigawe ntibikengegwe ngo ntakaririmbe n'umuririmbyi ku rusengero uraza abantu usanga bari imbere y'ishengero bafise ibikorwa mugabo ibintu bavugwa ko kandi ari vyo bibi biteye isoni bene barongozi bavyumvise batosura kubibaza uyu muntu mbega ameze gutya agenda n'imizi biri nk'inzoka ugasanga n'umuntu w'Imana mu rusengero ariko ageze inyuma y'urusengero n'umupagani vyenywe mupagani ariko ngaha twase karuvati mwene uko tuje kuririmba tuje gukora protocol iki abantu beza cyane nitwiga turavuga kuri wa muntu nayo icya kabiri icya gatatu turagihejeje kutazana igisitaza icya gatatu ntidukwiye kwishira hejuru tugwe kureka Yesu akarashigwa hejuru Zaburi 115 umurongo wa mbere indirimbo igenze neza masengesho mwasenze bikagenda neza ntabe ari mwebwe muca muvugwa korasi yakunze curangisho vyemeye ntihashimwe mwebwe murongo wa mbere ntaba ari twebwe Mana uhoraho ntaba ari twebwe uhoraho ntaba ari twebwe ariko izina ryawe muri indirimbo aba ari ryo rihabwa icubahiro kubw'imbabazi zawe n'ukuri kwawe Yesu nahabwa icubahiro ntaba ari twebwe nitwaririmba neza mutanga ntaba ari twebwe niyo ari twebwe Yesu nuhabwa icubahiro mu bagabo ntaba ari twebwe kaminuza ntaba ari twebwe abakenyezi ntaba ari twebwe hari inyumugwaruka ntaba ari twebwe korali ya kabiri ntaba ari twebwe korali ya mbere ntaba ari twebwe ishengero ntaba ari twebwe ariko izina ryawe niratera ikorasi bigakunda Mana ntaba ari jewe ngacuraranga piano bigakunda ntaba ari jewe
nakiriye soro bigakunda ndaba ari jewe, drume ndaba ari jewe, ariko izina ryawe rihabwa icubahiro, wewe uvemwo hamenyekana Imana. Duheze dukwiye gukora dufise imitima itunganye, tumenyekanisha Imana twarayimenye dufise imitima itunganye, kuko birivuga ngo umuntu afise umutima utunganye n'umuhigwe, umutima utunganye niwo uzoja mu ijuru. Dusome habiri duce dusenga Imana. Mu gitabo gira kabiri c'ingoma 25 umurongo wa mbere. Muze habiri ni hatatu twasomere rimwe. Igitabo gira kabiri c'ingoma igice ca 25 umurongo wa mbere no wa kabiri. Twasomere rimwe duce dusenga Imana kuko avuga bimwe. Igitabo gira kabiri c'ingoma ingomwari 25 umurongo wa mbere no wa kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo amazera amaze imyaka 23 igihe yaja ku ngoma, amara imyaka 29 Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwa Yehoyadina w'i Yerusalemu nyene. Ku murongo wa kabiri, akora ibyo uhora habona ko ari byiza, ariko ntiyabigirana umutima utunganye gose. Yesu nadufashe cyane. Akiraho yigigwe imbere adusomera gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 23 umurongo wa mbere. 23 ku murongo wa mbere havuga ngo Pawulo ahanga amaso abanyekombe arababwira ati, bagabo bene data, namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushitsa uyu munsi. Nsubiremwo. Pawulo ahanga amaso abanyekombe arababwira ati, bagabo bene data, namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushitsa uyu munsi. Yesu nadufashe cyane. Ahereze mu cete ca kabiri ca Timoteyo 2:21. Duce duheza icete ca kabiri ca Timoteyo igice kabiri umurongo wa 21. Umurongo wa 21 havuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigira nyine c'ikimazi catunganirijwe igikorwa ciza cose. Yesu nashimwe cyane. Umviriza, uyu muntu w'Imana Amaziya akora ibyo harabona ko ari vyiza. Na jewe na wewe turashobora gukora ibyo harahabona ko ari vyiza. Akora ibyo harahabona ko ari vyiza, ariko ntiyabigirana umutima utunganye rwose. Umutima utunganye buhoro buhoro. Mugabo Imana ikavuga ngo umutima utunganye rwose. Pawulo avuga ngo mu byo yakoze yagerageje gukora atagira ikintu na kimwe yagirizwa na kimwe, adafise umutima umwagiriza ikibi na kimwe, ikintu na kimwe, apana vyinshi, kimwe. Mu gihe rero yavuze ngo ndakobereza igihe cyose ndi umukozi, mugabo ndakobereza kugira umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe ku Mana. Bishitse rero umuntu akaba ameze nk'Amaziya muri kwa kwamamaza Imana, muri kwa gukora bya bikorwa by'Imana, hakaba hariho ibyo yakoze vyiza ariko atabikoranye umutima utunganye. Akaba atabaye nka Pawulo mu byo yakoze atakobereje kugira umutima, akaba afise ikintu kimwagiriza naho coba kimwe. Iganuke ryiza, umuntu niyo yiyeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoreshwa
c'icubahiro cejejwe kigiranye n'ikimazi cyatunganirijwe igikorwa cyiza cyose cyo kwamamaza no kumenyekanisha iyo mana yacu. Twuname imbere y'Imana. Iyo abantu bamamaza abandi hari aho bavuga n'ibyo batazoshobora gukora. Mugabo iyi mana yacu twamamaza ivyayo ntituyibeshera. Ivyo tuvuga irabikora, irabishitsa. Biragaragara ko bitokunda ko mwese muronka mwopfukama. Pfukamaho urerekanye ko utarise ibiganza imbere y'Imana. Urerekanye kuneshwa. Urerekanye gutsindwa imbere y'Imana. Iyo umuntu atsinzwe aca atsindanishirizwa. Reka nsabe hano barongozi. Mwami mana yacu, turagushima ko abakozi bawe mana bari hano uri kurahingura abakozi bawe. Turagushima mwami kuri kurategura igikoresho c'icubahiro kizokwamamaza abantu bakamenya ubwiza bwawe, bakamenya ivy'agakiza kawe, bakamenya ubushobozi bwawe, kandi bakamenya n'ukuri kwawe. Kuko mwami bamamaza ivy'ukuri, bakamamaza uw'ukuri, kandi bakamamaza uwo bazi. None rero mwami baraje barapfukamye, baragomba mwami ko bezwa, kuko ngo umuntu yitandukanya n'ivyo vyose na wa mutima uri mwijuru mwagiriza ikibi, uramuhindura umugira igikoresho c'icubahiro. None rero mwami bapfukamye imbere yawe, turabasabiye mwami kugira ngo uharire umume wese. Uwakoze yararirimbye ariko aririmba umutima utejejwe, yararirimbye ariko aririmba ariko ariyamamaza atariko arakwamamaza, yararirimbye aririmba neza ariko ntivyagushimishije. None rero mana mubabarire, imbabazi zawe mana zongere zibe ku mukozi wawe, asubire kuririmba anezerewe nawe ushima igikorwa ciwe. Mw'izina rya Yesu agende kukwamamaza akuzi, usubire umwiyereke mana. Yaririmba ariko kandi ntiyarakuzi. Mose arasaba ati mana subira unyiyereke, ndakeneye gusubira kubona imigenderere yawe. Mwiyereke mwami, mwiyereke, 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 mwihishurire, mwihishurire mana, mwihishurire kugira ngo ashobore kwamamaza uwazi, uwo yabonye, uwo yakurikiye. Mw'izina rya Yesu umwihishurire vya bindi umugwanzi yari yaramubuji yaramuhumishije, ntiyarakibona iyaja, ntiyarakibona hageze, ntiyarakibona intumbero. Muhumure mwami, subira umuhumure, amaso y'impwemu asubira abone. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Subira umugendere mana. Haleluya, mugendere, mugendere mana, wongera umugendere. Asubira abona umuhamagaro, wa muhamagaro wamuhamagarira ukukwamamaza mw'izina rya Yesu, kuko yarasigaye yiyamamaza. None rero mwami umuha inkomezi, subira umuha inkomezi agende kukwamamaza hariya hari yama kwamamaza. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu ubushobozi bw'Imana nibushishikaye kuba kumwe nawe. Urakoze kuvyumvise tuyisavye mw'izina rya Yesu Kristo umukiza wacu.